benshi bari kuvuga bati uno mugabo Paul Kagame ashobora kuba ari we Zelensky wo muri Afrika kuko baramuhanuye yanka kumva. None ngibi byo igisirikare cy'u Burundi gitanguye gukorera ingabo ziwe, aho ibinyamakuru byose mpuzamakungu eka ndetse n'ibinyamakuru bikomakomye mu Rwanda bari ko bavuga ibitigiri by'ingabo ziriko zirapfa ku munsi aho mu gihugu ca Kongo, aho uno mugabo yagiye yosha ingabo ziwe zikoranye n'ivyihebe vya M23 ngo baje gufata igisagara ca Bukavu. Uwo barundi barabasya kugeza naho ubu ngubu ibinyamakuru mu Rwanda reka ndaza kubumbisha neza ivyo ibinyamakuru byagiye bivuga, aho usanga bariko bavuga ko morgue zuzuye, abasoda bo mu Rwanda babuze naho bashira ibindi biziga n'imirambo kubera ko nibara ryagwiriye uno mugabo Zelensky wo muri Afrika. Si le Rwanda continue à faire des conquêtes dans le territoire de notre pays, je sais qu'il va arriver même au Burundi, parce qu'il est en train d'entretenir des jeunes réfugiés. Il les arme. Maintenant, il est en train de les aguerrir dans la guerre du Congo. Un jour, il veut venir au Burundi. Nous n'allons pas accepter. La guerre sera généralisée. Nous savons son plan. C'est qu'il est en train de préparer quelque chose. Ikimbere yuko mbandanya mbanze mpamagarire abarundi mwese mukunda igisirikare cy'u Burundi n'ingabo z'u Burundi mukwirakwize ino video kugira ngo n'abarundi bose eka ndetse n'abanyarwanda babone tekinike n'udutendo ingabo z'u Burundi ziriko zirakora. Ubaye naho uri mushasha raba kwijambo suivre canke s'abonner ukurikirane ino page canke ino chaîne kugira ngo tuze twereka n'abarundi bose uko igisirikare cacu kiriko kirahana intagondwa hirya no hino, haba muri za Somalia eka ndetse n'ibi vyihebe vyavutse ahangaha muri Kongo yitwa M23 biri kumwe n'igisirikare cy'u Rwanda. Nyuma yaho umukuru w'igihugu abahereye impanuro bakanka kumva, mwumvirize rero uko ubu ingabo z'u Burundi ziriko zirabahana zibakosora umunsi ku munsi. Ari mutamanyoye yavuze ati je rero atakahirahira ati je naho ufite imyaka 35 atahubwo ni jewe ngenze zoje imbere. Ngaho mwese nimiyumvire ibiriko biba kwizo ngabo z'u Rwanda, aho uno Zelensky ari kabosha ngo baje kwicuniro. Ingabo z'u Rwanda zipfari nyinshi muri Kongo nubwo ruhakana ku mugaragaro uruhare rwarwo. Iyi ni inkuru y'ikinyamakuru The Guardian gikorera mu Bwongereza yo ku itariki 7 z'ukwezi kwa kabiri muri 2025. Yanditswe n'abanditsi bacyo Mark Townsend na Michaela Long. Muri iyi nkuru y'aba banditsi batangiye bavuga ko ingabo z'u Rwanda zibarirwa mu magana ziciwe mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo DRC. Ibyo bikaba bivuguruza ibivugwa na leta y'u Rwanda by'uko abasirikari barwo nta ruhare bafite mu ntambara ihari. Iki kinyamakuru gikomeza kivuga ko amakuru menshi y'ubutasi, igisirikare, diplomasi yose yashimangira ko umubare munini w'abasirikare bo mu ngabo z'u Rwanda RDF bapfuye bafatanyije n'inyeshyamba za M23 ziri mu ntambara iri mu burasirazuba bwa Kongo. The Guardian ivuga ko ifite amashusho y'icyogajuru yafashwe mu irimbi rimwe rya gisirikare ribarizwa i Kigali mu murwa mukuru w'u Rwanda. Ayo mashusho ngo yerekana ko byibuze hacukuye imva 600 kuva M23 ishyigikiwe n'ingabo z'u Rwanda RDF yatangira ibikorwa byabo bya gisirikare mu myaka 3 ishize. Iki kinyamakuru kivuga kandi ko abayobozi babiri bakuru bo mu nzego z'ubutasi kitatangaje bafite ubumenyi kuri RDF ngo bakibwiye ko u Rwanda ahubwo rushobora kuba rwarahombye abasirikare bagera ku bihumbi nubwo ngo bigoranye kumenya umubare nyakuri. Ngo andi makuru akomeye The Guardian ifite nkuko ikomeza ibitangaza nuko abasirikare benshi b'u Rwanda bapfuye bashyinguye rwihishwa mu mva rusange muri Kongo igihe byabaga bidashoboka ko imirambo yabo yambuswa umupaka igasubizwa mu Rwanda ngo abariho ishyingurwa. Bari abayobozi bavuga ko imiryango y'abo basirikare yagiye ihabwa amasanduku arimo ubusa kuko nyine imirambo yabo itabashije gusubizwa mu Rwanda. Ngo babwiye The Guardian ko imirambo y'abasirikare benshi b'u Rwanda bapfiriye muri Kongo itabashije gucyurwa cyane abaguye mu turere twabaga turimo imirwano ikomeye. Umubare w'ingabo zipfira zikanakomerekera muri Kongo ngo ni mwinshi ku buryo hubatswe igice gishya ku bitaro bya gisirikare Kigali kugira ngo bitabweho. Ngo Morgue Kanombe yamaze kuzura nkuko The Guardian ikomeza ibitangaza. Nkuru
yuzuye umunezero sha amatwi nabi hasigaye hari ikigo c'ubuvuzi kama hewe gikora gute yo gifasha bajya abantu bose bagenda na zandwara nizi yo nozidondagura nkazimara urabona bajya abantu bose bafise indwara y'igisukari gute hypertension amaso infection igitigu hepatite B na C zamibe umusipa abafise ikibazo ca estoma amafigo ibibyimba umugongo rheumatisme asima kudadarara iziba ry'imitsi indwara z'urukoba intandara kumeneka umutwe bidahera ingaburo ku bavyeyi bibungenze kongereza ingufu ku bubakanye imvune amakonyera sinezite babana basobaho baryamye ico kigo kirabafasha cane benshi kimaze gufasha baragishingira intahe n'abajya abantu vyananiranye yuko baheba itabi yo baba bukozeko sabwe erega cya kigo kirakomeye aho kidakomeye uyobewe yuko n'abasokuru bivuza imiti kama gusa kandi hewe none ico kigo gikorera he ico mubaza hamagara kuri muganga 65 62 16 ndasubiramwo 65 62 16 wane ndikumva ngo barenze no mu witende barenze iyo ruguru banza basubiye mu birindiro byabo byo muri za muzi muhari ariko ngo umurundi yabishe shaho umurundi yonke yagukoreye akantu ndikubwira ngo yabarasaga yamara ko barasaka bavana hari yabageza ibusha kukudepo akagaruka agasubira inyuma akabihorera yasubira inyuma nabo bakaza bari kwirukanka ngo ubwo arabatinya ribi akongera akabinjiramo rero nta n'igombe rikomeye yakoresheje imbunda ine nini zibarasa bari hafi zino za pekazozo bazaziri muri advance ntiwareba mbega kujya mu bande go hafi abantu barira za mwami w'ijwi za nyamugari nibo bari kuja barakura bakabwira bene wabo ati wane inkomere iri guheka iyindi ku moto rero kuvuga ngo gukogarisha iyo kuvuga ngo umuzoga aricara ku moto afata inkomere iri imbere ye ni ukuvuga ngo inkomere umuntu wese ari gushimishwa n'ibikorwa ingabo z'u Burundi ziriko zirakora mu kwirukana intagondwa no kuvungagura ingabo za Kagame wese aje muri commentaire avuga ati Uburundi hejuru abandi namwe duhanahana kino kiganiro.